mwaka kazi kubo MC ntibazoguhende ebana n'abandi bari musi ntibazobahende nta siri bamwe ntibabahende kera twakuze twiga tubona yuko MC ngo umuntu akora muri commune canke muri province canke bagahiga wa muzehe ebana ubwanwa bwa bwarajemwo n'imvi ngo niwavuga ijambo ry'ukuri ako kacabona umujeune ari mu de 25 ans baramuhaye ati tora ubikora ibyo uza kuvuga turabizi yuko biza kuba ari vyiza cyane. Kazi bakunzi ba K90 TV kaze mu ganiro byacu gano cyuno munsi tufise umutumira adasanzwe ujena kiri muto amaze gushika kuri byinshi cyane benshi baramuza ategura ibiteramo bitandukanye ategura amahiganwa atandukanye MC ndetse no mu manza zitandukanye zaba izigihugu canke n'izindi turi kumwe ngaha ni azwi cyane nka MC Panda afise Panda Entertainment irimo Panda DJs nibindi vyinshi MC Panda kazi murakoze cyane Amos meze neza namwe ni mpore cyane murakoze cyane kunyakira nibaza ko ari bwo bwa mbere yego ni cyambere kuri K90 TV ariko umuntu yumvise MC Panda yumvende umuntu yumvise MC Panda ubwa mbere na mbere here mu mizi yumve umuntu yitwa Blaise Pascal Shimirimana yumve umu event organizer yumve umu MC yumve umu entrepreneur culturel yumve ibintu byinshi biri muri domaine culturel donc umva aho ondimwo cyane donc umuntu yo kumva Panda yumva umusoda yumva umugwanizi yumva urondera ibintu byose kugira ngo uwitanga ukuri kose uwisacrifice mu bintu byose kugira ngo ikintu ashaka kigende neza canke gikunde ego so Panda harona Panda Entertainment bifitanye sani bya bon jewe nkiri mu MC bon sinabihevye ariko mu ntango ndi mu MC kubera nari ndi mutoya cyane abantu baravuga yuko ngo ndiko ndapanda kubera naguma ndonka ama opportunity yo gukora ama evenement komakomeye donc kwari gupanda kuduga burya panda no kuduga monte mu Giswahili icanda haragera gihe rero nanje nkura mu ako kazi ndavuga ati uyu n'umwanya we wanje nanje kugira ko no kora ivyo wanje pana ko nguma nkorera abandi cyane no kora ivyo wanje niyo mpamvu rero naciye ngira iyo agence événementielle yitwa Panda Entertainment ndegeranya aba jeune dusanzwe dukora bimwe canke n'abashaka gutera imbere baciye mu iyo agence tugakora ama evenement tugahindura wanashaka n'ayamaze gukorwa tukaraba kungene dushobora gushiramwo ibirungo canke dushiramwo ibintu byinshi tuzi ko ama experience aho twagiye turaca ibyo twagiye turiga kugira ngo tubashe kubanya tubigira neza niho rero haje hava iyo société iyo agence événementielle ikora ama evenement imaze imyaka 4 ibayeho ariko tumaze gukora ama evenement menshi kuko before yuko tubaho nyine ngo dutangure kugira yiwacu twaragira ama intervention mu yandi ma evenement atandukanye so ni MC Panda yavuye ku MC akorera abandi ubageze kuri CEO wa Panda Entertainment yego cyane none watangwe MC ryari gute hari tariki 20 sinzofa ndavyibagiye hari tariki 20 z'ukwezi kwa 12 mu 2014 niho natangwe ku MC ariko muri bwa busho bwo hasi musanga barisira igihumbi abongirisho gari nka 5 cyari igihumbi VIP wa muntu umvasanze ari 5 canke benshi bakinjira kwa gusa mugabo c'était en 2014 ndavyibuka Ngozi ahantu bitwa kuri retrouvailles hama uko mwaka wahera niko twagenda turahindura naragiye no kwimsingana mu mitumba hamwe kuriha usanga bavuga ngo 5 ngo binjira ari batatu mugabo ni kera umva araheze igihe umugubu byarahindutse ubushoyi no urumva bavuze ngo 20000 kwinjira 10000 kwinjira muri regular places umva ko ari intambwe tugezeko ego hari mu 2014 hanyuma kuduga ayo mayeshero canke kushikaho harabagira gufata ukuboko ups and down ntabura byage bagenda gute wabisimvye gute birenganye gute
bon urumva jewe navyinjiyemo ndabikunda je navyinjiyemo ndabikunda ariko rero wanashaka no kuvyinjiramo kwanje sinovuga ngo je ngo kuva kera ngo nariyumvamo ko nzoba umu MC ngo yego bene wacu barabibona ati uzohava umuntu azoba guca ariko je ntavyo niyumvamo. Hariho igihe ndibuka umugenzi wanje yitwa Sultan Suruji nawe n'umuririmbyi je niwe nkweze ukuboko bwa mbere ati ingo hajya kuri stage urabishobora uraza kubishobora ariko kwari ukokipa absence y'uwundi mu MC atari yaje. Bana tasanga nacanye rero asanga nacanye bica biranka yuko acaranka no kuja no kuri podium kubera buryo mu MC yamaze gufata wowe uri mushasha ariho gishika biragoye kuza uca usubira gufata abantu bashira muri mode biragoye yamaze kubafata uramureka yego naho rero byahereye ndaduga pole pole kubera uwo munsi wa mbere nabikoze nagiye mvuga ati ngiye kuryoherwa baca barantora ariko mbona barampemvye mbona barampaye 5,000 ndavuga ati bwabundi akazi naka mvuga ati akazi naka ndakomeza rero ngoma nduga ariko rero aho vyagiye gupfira nuko isho ikurikira batampemvye isho ikurikira haciye hagwa imvura nyinshi mugabo wantreta guhera ku show ya mbere gushika ku ya kabiri kubera namaze kubikunda mvuga ati none ku munsi wa mbere bampemvye 5 dufate ku yindi show ikurikira nzoba ngeze mu 100,000 bana naciye nguma ndondera aba MC abantu babikoze kera ndababaza ati isiri bakoresha burya mwaka kazi kubo MC ntibazoguhende bana nabandi bari munsi ntibazobahende nta siri bamwe ntibabahende siri ni wewe ubwaho kubera ntiwovuga ngo reka ngo Amos ngo numu MC ngo reka ngende kumubaza ngo imitwe ngo kungene ngo ubu mu MC ngo akomeye cyane umuntu wese afite chance yiwe ujya we yashobora kuba bikoramwo we gasima kucu bishobora biragoye nk'ubu Amos urabona nk'uko ukora ikiganiro je ndagikoze vyongora ko ndagishobora nk'uko kwawe umva rero umuntu wese wewe hubwo genda wirimbure kuri wewe wirimbure kuko neko Amos nyemba atangura kuri stage akavuga yes I naho kutazoca utangurira ngo yes I biragoye donc ni ibintu bigenda birahinduka we gusa nyemba wumva icyo kintu gikunda genda ugikore urindira umuntu azoza kubwira ati urazi yuza kugira guca mugana wo banze kumuraba kubera hari abantu batanga impanuro kugira ngo bakwiyemeze ko atani ikintu ziza kugufasha numva wewe kora ivyo ushaka ubikora uko ubikunda kujya nyene wabitanguye ukabona yuko baguhaye podium ya mbere bakaguha n'iya kabiri nivyo bizonabatera kuguha n'iya gatatu rega twese simpaka ntitworima kumwe ntivyokunda umva ngo amipro ngo akora guca ngo amipro ngo aravyibushe umva ngo amipro ngo aca yimosha nijogo nawe ubigize ntibibaze kuca ubitora ntibitora so ni ryari wavuze uti jubo rero ngira mbu mu MC umunsi navuze ko ngira mbu mu MC MC akomeye cyane umva twarakoze turakorana n'abahungu donc abo twari turi kumwe turiko turakorana ndibuka Ngozi twari turi kumwe n'uwitwa CCB Steve twari turi kumwe n'uwitwa Billy twari turi kumwe n'uwitwa Pikul twari turi kumwe n'abandi benshi ariko rero chance zabaye naguma nseruka jewe umunsi nabonye yuko ati ibi bintu rero mw'abantu ibintu birakomeye cyane ati ndakuramwo hari habaye evenement Ngozi zia evenement zo kuma défilé sinzi kuzibona le 1er mai le 1er juillet donc urabibona bijya uwo munsi barandondeye hari le 1er mai sinzovyibagira barandondeye ati wewe uraza wemsinge bana ariko rero ndakubwira ka umva ni wo munsi numvise ko no MC professionnel ni nawo munsi nabaye dus umva byose byarazananye ico gihe niga muri secondaire niga mu mwaka w'icumi nari mu menga w'icumi sinibuka entre 10e et 3e sinibuka
ariko rero bica bihurirana yuko bampamagaye inzoze ko MCing ariko kwishure naho rero ebana apere apere wowe umva twari usanga n'ubundi baragukuye amanota mu ishuri ugasanga hariyo n'andi makosa turimwo ariko rero baca bavuga ati umvirize rero ndababwire rero ndamwibuka iwo kuri technique yavuze ati umvirize ndababwire umuntu azosiba kuri defile umuntu azosiba kuri defile hari jeudi le premier meri yabaye jeudi ati vendredi ntazogaruka ku ishuri n'indi minsi ikurikira ntazogaruka ku ishuri ebana ndataha umutima wavyimvye nibuka ka kazi nari mfise umva ko kazi ko kurira premier mehoho sinaviza cyane amafaranga ariko naviza no public izoba ihari yego hari abategezi hazoba hari n'abanyeshure twigana burya ushaka gutera imbere abanza gufata bajya bagendana umva bajya abanyeshure mwigana bajya mwiga kuri etablissement imwe nibabona waronse confiance yo gukorera kuri podium nkijya canke gukorera muri public nkijya ahantu hari abakomanda b'ibisoda aho rero ivyo bitoya kubera twari dufise ico gihe hari kuza premier vice wa president Ngozi niwe yari kuza kumuserukira president urazi ko mwija misi mikuru bigabura wese ico gihe re hari kuza icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu bana ndi muhira nkaguma napanza ati ibi bintu nzobigira guca numva rero ku musi wa gatatu umwigisha ivyo atubwiye natashe namenetse napfuye nabi ndiko ndiyumvira neza kwandikira message umuntu wo muri commune ati ntibigikunze ko nza kubera ishure muhungu abantu narahababari umva niho numvise ko naringeze kuri etape atari hengira ndabitangura kubikora nk'umwuga ariko ni nawo munsi nakorotse nk'inkoko umva nakorotse nk'ivoka from cyakindi wipfuza ntigikunze ariko rivyo byose birimwe inyigisho birimwe inyigisho yo kudacika intege kirazira gucika kuko nk'ivyo bintu iyo biza kuba ndi umuntu afise umutima woroshe nariko campagarikira ngaho ati none sha opportunité yanje ko ndayirase nk'uko ati biranse from byace bimpishaka ryo kwiga mpeze amashure niho bizoboneka ko ndabikora nk'umu MC professionnel hama mu nyuma imana ititaguhaye no munsi bikikubikiye ngira mpeze amashure niga muri classe terminale niho naciye ndonka opportunité yo gukora mu bintu vya centenaire y'Ingozi byo gukwiza imyaka 100 hewe burya imana yirishu nuko kwabungishu nibuka ari umunsi mukuru munini ico gihe rero igituma yanyishuriye urumva ico gihe ko hari kuza premier vice wa president akico gihe twaje dufise espoir yuko haza kuza umukuru w'igihugu ibaze rero waronse opportunité yo kwemusinga ahantu umukuru w'igihugu aza kuza wewe warashavuye wako gutuka imana ko yakwimye ahantu hari itigera cyambere cy'umukuru w'igihugu ariko buho haje umukuru w'igihugu umva tuvuga ati imana yabishatse nta kintu kibyanka umva kwabaye kwa kundi ko guca ndindira nkabona yuko ikidakunze no musi kizokunda ejo ariko rero uriya musi vyanse niwo musi jewe nafashe mu mutwe yuko ngiye kuba umu MC professionnel kuko utangwe kwizegwa mu manza nkizo kera twakuze twiga tubona yuko MC ngo umuntu akora muri commune canke muri province canke bagahiga wa muzehe ebana ubwanwa bwa bwarajemwo n'imvi ngo niwavuga ijambo ry'ukuri ako kacabona umu jeune ari mu de 25 ans baramuhaye ati tora ubikora byo kuvuga turabizi yuko biza ko bari vyiza cyane nikizere kiba kidasanzwe yes nikizere kiba kidasanzwe ariko kandi Panda umuntu ariyumvira ati mbega kumenga ofisi ibintu byinshi ujera ubwo MC ntawe shite ku ruhande eske ubukora MC mu MC umuntu yagwaruramwe cyane ubu MC ubu mu MC wo mparura hamwe ariko ari aho utamparura hari ama evenement hoba nkishobora kugira harama evenement abantu nkishobora yandi nyene amwe yanyereka yuko no ubu mu MC professionnel ubu niyo nkoreramwo cyane niyo nkoreramwo cyane ariko kubera muri agence ijya yanje nayo ni harimwe aba MC harimwe nabandi bataraba ba MC nyene bya vrai ndiko ndagerageza gufasha izo evenement zindi ndazironse nibo cambwira ati dusangira uze gukora iyi urumva hariho ukuntu sinzi ko novuga ngo nukuduga ariko nukuduga nyene ka tubivuge guco
umva kubera namaze gutangura kugira izi wanje bica bingora kumva yuko zijya nyene nanje noca ngarukamwe umva noca kuba ari nka kwa kundi ngo ingoni irava mu ruzi ikaciza no kuri gaturume. None umuntu aribaza wikizere cyo tuje kuri Panda Entertainment ko comme une entreprise itegura ama événementiel bigenda gute ikizere cyahereye he dore kuri Miss ku Gasaka cyane cyane ikizere cyahereye he kumenga ubwa mbere agirwa na new generation. Yes, umva ikizere aho cavuye. Bon, je bino bintu narabyinjiyemo. Ubwo MC ndabwinjiramo. No organize ama evenement ndabyinjiramo cyane. Ndabikunda bro, ndabikunda cyane. Ikizere aho cagiye kirava sinovuga ngo ngwiki mu buzima nawe ubayemwo uramaze kubona ati kijya kintu harakwiye kuba mwihinduka. Kijya kintu harategerezwa kuba mwihinduka. Nari mfise ama connaissance menshi, nari mfise ivyo nigiye kuri benshi, twagiye turagendana aho nagiye ndaja kuko baranankura n'Ingozi nkaza kwemsinga hani Bujumbura byarabaye kenshi kabaho ndibuka n'amaframbo dollar pay yose narava Ingozi ukura mu MC Ngozi ukaza ko yemsinga Bujumbura. Hariho n'ayandi ma evenement ama festival yabera ino zitwa za Indoto n'ibindi byinshi. Donc ahantu hose sinagiye ngiye gukura y'amafaranga gusa, nagiye ngiye gukurayo n'ubumenyi. Ubwo bumenyi rero nibwo bwarandudubijemwo buntera kumva yuko hari ikintu nokora gitandukanye n'ivyahora biba, gifise indi sura bivanye n'ivyo mbaze kwiga kugira ngo ikintu tugihe isura nziza cyane kije kuri level itandukanye niyo zahorako, tukiduze kibe Panda nyene kiduge kive hahandi kija handi. Abimakungu canke nabo mu bindi bisagara bose babone yuko Ingozi twakoze ikintu ciza cyane, batangure no kwiyumvira ati mbega uwo yagikoze ninde. Urumva uwo yagikoze ninde nuwahe byakorewe hehe. Kuko ndibuka ko Miss ku Gasaka yaradugije vibe. Urumva ndibetse nawe uravyibuka yaradugije vibe kugeza yaho umuntu wese yifuza ati iyo evenement no yiparticipamwo, kubera twari ko turakorera mu maka bakuru bacu bononye. Simvuga bakuru bacu ngo bakoze Miss ku Gasaka, ahubwo abakoze na Miss Puhundi kuko byagenda biratangura bikaca bihagarara bigatangura bikaca bihagarara bigatangura bikaca bihagarara. Donc twakorere rero mwizo ngorane ukonvenka rero umuntu wari we wese kuza guparticipa mu iyo evenement byari kibazo. Baje kumva ko boza guparticipa mu iyo evenement musomene ya nyuma ya evenement. Babonye inguvu gifise bakaba batadufashije bakabona inguvu gifise akabati ibi bintu foko ko duparticipamo kugira ngo babone yuko turimo natwebwe. Naho rero jewe ikintu cyose nzojamwo niwabona ngiye mu kintu cyahora kiba ukabona gisubiranye yasura cyahorana nzoba ndifise esheke ngaho umva mbashaka ko gipanda kiduge kive hamwe kija handi. Inyuma ya Miss ku Gasaka 2020 twaga tuti yari 4e edition yanareshije neza, harabaye kucavuka yandi ma Miss hirya no hino. Exactly. Hirya harabaye Gitega Ingoma, haraza Bururi, Muyinga, Kirundo na Miss Burundi kiragaruka. Na Miss Burundi kiragaruka. Eske ubwa mbere na mbere wewe biga bintu wavyakiriye gute? Kuko benshi baragize ati ni inspiration ya Panda, benshi bavomye kuri we. Ego hari zitakunze nizagenze neza. Eske kijya kintu wacakiriye gute wakibonye gute? Bijya kugene navyakiriye. Naciye nja mu bare cyenda komanda gasitro cyenda manika ukuguru ti mana nihezagira. Umva ico je nagwanira cyarakunze. Umva naciye nja mu bare ntora gasitro gakanye ndababwira ati nimunshijemwe n'umukenke shashira kaguru ku kandi ti birakunze. Merci. Kuko nico nashaka yuko babona yuko meme muri Miss evenement ya Miss uyikoze neza yashobora kubera umuca abandi. Kuko aho hambere haba Miss
Miss Burundi gusa na Miss Kugasaka no Miss Ngozi plutôt kuba rero tuyigarukanye Miss kuko yari yaheze n'imyaka 2 umenga itaba y'Ingozi ego tuyigarukanye ikaciba nziza ikaca ivomerera izindi ntara inyuma ya Miss Kugasaka haci haba Miss nkuko bivuze Miss zirenga indwi niyo Burundi bari bahagaritse kiragaruka mugabo byose bivuye muri Miss Kugasaka yateguwe na twebwe ni nyungu ni shaka no ni nyungu numugisha kuri ivyo twakoze ku vyamwa twateye barabiriye kari benshi cyane ego wabivuze ati yari bitagenze neza kubera iki mugabo ni yangora nisanzwe hari mu buzima busanzwe ko Blaze bishoboye ko Panda bishoboye nani ndashobora kubishobora ko bishoboye kandi nkaba mbona umenga aracari jeune jewe ndamusumva imyaka nkamusumbya n'amafaranga ndashobora nanje kubikora ariko suko mwabagabo wapi suko kwe kuko umuntu wese abafise utuntu twiwiwe Imana yamuhaye kuko nzaba jeune benshi bafise imyaka 16 18 bafise imiduga ariko ugasanga umuzehe wa 60 amaze imyaka 60 ahiga igare ryaranse igare ryonyene ryaranse donc si twese twemerewe gukora byinshi si twese twemerewe gukora bijyo ryakoze nanje ni hari aho mutazobona nagiye kugorana henshi muzobona nagiye kugorana donc si new generation plutôt ni raising generation uyu mwaka jewe nari busy cyane nari mfise festival nkacangira na Heroes Night Party nuko yaciye ipfa kubera ama COVID-19 yari mfise festival yashaka yuki akwa kuba indwi zibiri yabaye Miss 3 gusa Raising Generation na Panda Entertainment ubucuti buracariho kandi twese icyo tugwanira ni shaka no gutuma ibikorwa byose by'abana b'u Burundi bigenda neza urumva Raising Generation uyu mwaka yaciye ifata Miss Ame donc yaciye ifata mu minwe kugira na yitegure iyi subira donc sino no kivuga mu kirundi ciza kurazi ko kirundi gikenye ahubwo nitwe tutakizi donc igikore kubera jewe sinari mpari kandi jewe sinobesha nk'uyu mwanya sinoba nkitegura Miss y'intara imwe jewe sino kwishima canke iki ngwanira no gupanda izina ribe muntu nyembo no musi nkoze keremesi ejo sinzi keremesi na théâtre gikoro muri ico mugabo nibaza ko théâtre ari gatoya kuri keremesi mereye kuri théâtre ejo nzokora keremesi hirya ejo nkore concert hirya ejo nkore festival ubu rero Miss narayikoze yo mu ntara imwe barabonye ivyo nshoboye ni Panda kujya nyene ubu rero narahinduye sinokora evenement y'umunsi umwe nkora evenement y'imisi 3 ubu navyo narabonye ko bikunda mu mwaka uza naho nzogwana no kura canke mu Miss iza nzoraba no kugwana ikindi kintu gituma gikura umva sinohera kuri Miss Kugasaka ngo cangaruka mu wundi mwaka cangira Miss Kugasaka nyene no mu wundi mwaka cangira Miss Kugasaka wapi tuguma handi nyene noba ntari Panda so Panda wabivuga ko murava bibaza no kwishima canke ni SP y'umujene ari fier ivyakora wapi nitwa MC Blaze Panda ku ma platform yose Panda Entertainment turashaka kuyihiga YouTube no kuri Google hose tubona ivyo dukora si kuyishima kandi no kwishima si bibi ingorane no kwishima ku muntu jewe Amos ndamusumvye aho bugeze kosa n'Imana izoguhana ariko uvuze ati jewe ubwanje ndakaze ndakomeye ndashoboye nta kibazo kirimo kabisa kizira ko wishima ku muntu please kizima ko wishima ku muntu wewe wishimye kuri wewe nyene ukaguma ugwanira no kuguma ivyi wawe biduga nta ngorane n'imirimo nukuri aha iki kiganiro umwana w'imyaka 5 8 n'umutama w'imyaka 60 n'umukecuru w'imyaka 60 bose nibakira baraza kuntahura kice kintu ari kuri kizire kwishima ku muntu ahubwo wishime ku bwawe kizire ko wishima ku muntu so Panda DJs ntwayigarutse ko nayo yaje gute yarije ifise ihangira rya yes ubuzima rero uzogerageze kwiyubaka Ngozi hariho abajene benshi bafise impano ariko izo mpano
batarazimenya. Jewe sinobesha, je ndamaze gutembera ahantu henshi, maze kwiga, ubuhoho Imana yaradufashije. Ivyo bintu bita ngo tugenegene, iryo zina ntakunda, iyi mico n'akaranga by'igihugu cyacu Burundi. Canke wanashaka no reka tubishe no ndavyite sport navyone birimwo ko bitwarirwa hamwe. Hari abantu babibona batazi yuko ngene bivamwe amafaranga. Hari abantu babibona batazi ngene bivamwe amafaranga. Hariho n'abantu batazi yuko kuba inyakamwe biratandukanye no kuba hamwe n'abandi. Jewe Blaze ndi jenyene hari aho ntari gushika, ariko kubera ndi kumwe n'abandi hariho noshika. Umva barabizi, Amos arazi kudija, cameraman arazi kudija na Blaze arazi kudija, ariko je hari ivyo nsumvye uyu hari ivyo asumvye ujya nawe naho yoba atabizi cyane. Hariho ivyazi asumvye bano bose, ariko hakaba hariho n'umupeti mutoya ari muhira yipfuza kuba umu DJ ariko yabuze ahahera. Nico rero nagize. Nico nagize. Negeranije abo bantu bose bafise utunosyo mw'ivyo ndabakoranye n'abatabizi kugira bigishe, kubera ntituzobaho ngaho imyaka yose. Wapi ubu imfuzira nyaruka. Shaka yuko tuzogenda base hari umuntu dusigiye icyacu. Niki go pushing. Ikintu kimpushinga sikindi sindabira ku wundi canke ku wundi, ahubwo jewe hari ico niyemereye. Hari ico nemereye umutima wanje, hari ico nemereye jewe ntarashikako. Nico renguma ngwanira kugira ngo nzogitore ndagishikane kwa Panda, ndambwiye ati umviriza re cya kintu ngiki. Naco ni cyahe? Ikintu naco ni cyahe? Nipfuza yuko kuko ndaraba cyane ibiva hanze, ukabona mu bihugu biri kure bakoze ama evenement, hako tukaraba mu Burundi why kumva ngo umuririmbyi Natasha yagiye yatwaye high people mu Rwanda, ariko nta munyarwanda mu Buganda plutôt nta muririmbyi mu Buganda turabwira ati ngo utore nawe trophée ino mu Burundi. Urumva n'amakosa yo ivyo rero nivyo tugiye turiko turagwana ko tuzoshikako, dutegure evenement ibera mu Burundi hamwe iba worldwide, hamwe abantu bose bavuga ati faut qu'on participe hajya za BET award bose baremwe n'Imana, natwe ntitwaremwe n'abamarayika, twaremwe n'Imana. Dutegerezwa kuzokora ikintu gituma tumanukana umuntu ari hariya aze gutora award ino. Ati agashimwe kavuye mu Burundi gakomeye. Agashimwe kavuye mu Burundi. Nigiki abajene ba struggling abo bahanura ko ico babwira. Abajene bakikombata. Ikintu kimwe no bahanura bakorere kuri proverbe ivuga ati upfana ivyibutso ntuzopfana ivyiyumviro. Upfana ivyibutso ivyo abantu bazokwiyumvira bazokwibukirako. Si itegeko kuramba, habwa igitegeko nuko hari ivyo twosiga ngaha kwisi, kuko ni benshi bahaciye ibaze guhera n'inyuma ya Yesu bari bahari, ariko abo twibuka ni bakeya. Guys, tugerageze gusiga signature, tugerageze gusiga ikintu cyotuma batwibukirako. Simpaka uzoharambire, reka ibikorwa byawe bizoharambire. Ugume uvuga gusa Imana igushoboze, usenga Imana ugira iki vyonyene, Imana uyisenge igushoboze, nawe ukoreshe inguvu ziwawe. Pandeka atugushimire cyane. Murakoze cyane kandi ashima no kungene aya TV online yabayeho, kuko biri mu bintu bidufasha cyane, biri mu bintu bidufasha kugira aho dushikanye inkuru, kubera kera je ndibuka twaba turi kuri RTNB gusa. Umuntu mubonye kuri RTNB wibaza ati ujya mu ntararenze ati no wambe. Hama rero ikindi kintu nashaka kurenza ko ntimugume mugwanira ahantu hamwe, ntimubona aho umuntu aronkeye ngo muco mwibaza ko namwe ariho mushobora kuca muronkera. Wapi mugume muhiga mu nzira zose muhige urondere impano yiwawe ahiri, kuko je ndibuka kera twicaye muri saro mama yarigeze kuntuka. Yabonye abana bagiye gukina umupira baberekanye kuri RTNB, ico gihe mutama nyakwigendera nkuru nziza yari yaje ku visita mu ntara narindimwo, aba acaregeranya abajene barakina umupira, none je barampigamwo barambura.
tunone mu gihe cyose uva muhira wiruka uburgiye hehe abandi ntubona ko ariko baraberekana kuri RTNB ariko nanje arafuwa passe naciye ndamwerekana naciye ndamwiha RTNB ati wabonye ivyo narindimo umva nuko yes murakoze cyane mubandanye muhezagirwa na mwebwe usigaye muri abantu batuma amakuru yacu ashika kure amakuru ya bene wacu aba artiste abantu bose mukorere mangre yose mutume abantu bose batera imbere kuko ino interview ntizora abarundi gusa izora abantu bose bari kure kuko natwe ni filme tutumva kera twaraziraba nuko rero merci beaucoup mwakoze cyane mwakoze namwe ko mwadukurikirana kuri K90 TV mwakurikiranye ibiganiro byacu twari kumwe na MC Panda Blaise Pascal asanzwe arongoye CEO wa Panda Entertainment asanzwe arongora n'ibiteramo cyanke n'ama event matandukanye akanayorganiza twari kuganira kuri byinshi uko afise carrière ndende afise byinshi atunganya birebire twomwita nk'umu brand ambassador w'amabank ni twavuga brand ambassador w'amabank atandukanye ndabakorera ndumukozi wa ndumusuku wa afise byinshi cyane ariko twavuze bike mwanya ntibyari kudukundira ko tubiheza kandi yanatwiganiye na byinshi inspiration ku bajene benshi nuko rero twashimire cyane bari kudukurikirana kuri K90 TV feedback muri commentaire like na abonnement zanyu tazikeneye kugira ngo natwe mu gutera intege na MC Panda ciao merci